Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye niteka n'umunezero ntangere byo gusubira kwa namwe mwe banywanyi mukurikira imbonesha kure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV imbonesha kure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi, aho ino mbonesha kure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV bategurira amakuru ahambaye cyane abari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cyane cyane ku makuru abari kuvugwa ku gateka kazina muntu, abari kuvugwa mu butungane, abari kuvugwa mu cibano, abari kuvugwa muri politike, abari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi ndetse n'andi yose mutamenye mwarananyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Twabateguriye amakuru ahambaye cyane arabana n'ibiriko biravugwa muri politike ngaha mu gihugu cy'u Burundi, aho ibintu bigeze habi cyane, aho benshi bariko baribaza aho ibintu bigiye kugarukira, kuko Perezida Evariste Ndayishimiye yarakoze ikosa rikomeye cyane ryo gupfunga General Arenguyo Bunyoni. None bamwe mu bategetsi bakomeye cyane bakomoka mu mugambwe ku butegetsi bari kwibaza ikibazo gikomeye cyane, bari kwibaza niba General Arenguyo Bunyoni yaraciriwe gupfungwa ubuzima bwe bwose kubera ko yagerageje kugandagura umukuru w'igihugu cy'u Burundi General Evariste Ndayishimiye. Bakibaza uwabikoze we bizagenda gute, aho amakuru agiriye hanze yerekana ko Perezida Evariste Ndayishimiye yagize uruhara rukomeye cyane mu rupfu rw'umuhisi Petero Nkurunziza. Benshi batanguye kwibaza igihano General Evariste Ndayishimiye azahabwa mu gihe wabigerageje ariko ntabikore, yahawe igihano cyo gupfungwa ubuzima bwiwe bwose. Ariko iyo dosiye y'uwahoze arongoye igihugu cy'u Burundi ikaba yarazuye ibintu byinshi cyane, kandi ikaba yaranahaye ingufu zikomeye cyane abavuga ko barwanya Perezida Evariste Ndayishimiye, biganjemo nyine abavuga ko bari mu irage ry'umuhisi Petero Nkurunziza barongowe n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe ku butegetsi Ndikuriyo, aho Ndikuriyo ari gukora ibishoboka byose kugira ngo acafuze ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, kandi akaba ariko arazenguruka mu gihugu cyose akora imyamamazo. Byose bikaba bisigura ikintu gikomeye cyane, aho bamwe mu bategetsi bakomeye cyane biganjemo abajenerali bahemukiwe na Perezida Evariste Ndayishimiye bari gukora ibishoboka byose kugira ngo amugwishe mu mutego ukomeye cyane, amaze nawe apfungwe nk'uko General Arenguyo Bunyoni apfunzwe, kuko ntibyumvikana ukuntu umuntu wagerageje kugandagura umukuru w'igihugu yacirirwa umunyororo wo gupfungwa ubuzima bwe bwose mu gihe wabikoze yidegembya. Kandi benshi bakavuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye uruhara rwose uko rwaba rungana rwose yaba yaragize mu rupfu rw'umuhisi Pierre Nkurunziza azarwishura. Benshi kandi bakavuga ko igihe kigeze kugira ngo Perezida Evariste Ndayishimiye abazwe ku bijanye n'urupfu rw'umuhisi Pierre Nkurunziza, kuko biboneka ko ari we wabigezemwo uruhara rukomeye cyane, kubera ukuntu Perezida Evariste Ndayishimiye yagomeje kunyegeza ibijanye n'urupfu rw'umuhisi Petero Nkurunziza, aho yabwiye abarundi ko umutima we wahagaze igiturumbuka, ariko ntiyigere abasigurira icahagaritse umutima w'umukuru w'igihugu. Ariko umumenyesha makuru uhambaye cyane kandi usanzwe akora amatohoza, akaba yarakoze amatohoza agasanga ko umukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza atishwe n'urw'akarago, ahubwo yishwe n'isumu yavuye mu gihugu ca Tanzania, kandi Perezida Evariste Ndayishimiye akaba yarabigizemwo uruhara rukomeye cyane. None abari mu irage ry'umuhisi Petero Nkurunziza basanze badakunda Perezida Evariste Ndayishimiye bariko barabikoresha kugira ngo bamukure ku butegetsi, kuko ntibyumvikana ukuntu Perezida Evariste Ndayishimiye apfunze General Arenguyo Bunyoni amwagiriza ko yagerageje kumugandagura mu gihe we wabikoze yoba akidegembya. Ibyo ni ibintu biriko biravugwa n'abajenerali bakomeye cyane bakomoka mu mugambwe ku butegetsi, bavuga ko igihe cyari kigeze kugira ngo basezerere intwaro ya Perezida Evariste Ndayishimiye, ariko bakaba ariko barategura amakosa ashika muri 6 bazamwagiriza kugira ngo bamukure ku butegetsi amaze bamupfunge, kubera ko icyaha cyo kugandagura umukuru w'igihugu nikiramuka cimuhamye arashobora nawe gupfungwa ubuzima bwe bwose, nk'uko nyine nawe yapfunze General Arenguyo Bunyoni. Ariko abo bari mu irage ry'umuhisi Petero Nkurunziza bakavuga ko bagomba gukora ibishoboka byose bagapfungura General Arenguyo Bunyoni, bakavuga ko akiri mu gihugu ibintu bitigeze biyangara, akaba ariyo mpamvu bari gukora ibishoboka byose kugira ngo bamupfungure. N'amakuru menshi ahambaye cyane ariko aravugwa mu butegetsi, ndetse n'ibiriko birategurwa kugira ngo Perezida Evariste Ndayishimiye asezererwe kandi apfungwe, n'ibiriko birakorwa kugira ngo General Arenguyo Bunyoni wahoze ari umushiranganje wa mbere apfungurwe. Byose nyine
tugiye kubashikiriza mu idonido ry'amakuru wecu ubusabwa nta cindi no gupyonda kuri sabone kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo. Benshi baribaza aho izi njyane zakomotse ziriko zirahuza Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'abavuga ko bari mu iragi ry'umuhisi Petero Nkurunziza, ariko bemwe mu banyepolitike ndetse n'abandi babona iby'u Burundi bavuga ko umuzi wa byose ari umutego Perezida Nkurunziza yasigiye Perezida Ndayishimiye kugira yemere gutanga ubutegetsi. Perezida Nkurunziza yari yapanze ibituma agumana ijambo rya nyuma ku bibazo bihambaye by'igihugu, umukuru w'igihugu nawe akakora ibyo amutumye. Intambwe ya mbere yabaye itegeko ryamugira imboneza yamaho, bikaba kandi ryamuha kugumana ijambo rikomeye ku bibazo bihambaye by'igihugu. Intambwe ya kabiri yabaye yo kumbwira Evariste Ndayishimiye amazina yabo azogena mu bibanza bihambaye by'igihugu. Bunyoni ku mutwe wa leta ndabirabe mu nama nshingamateka, sinzohagera mu nama nkenguzamateka, na Ndikuriyo ku burongozi bwa CNDD FDD. Ikitazwi nuko ari we yoba yari kubandanya arongora inama y'inararibonye z'umugambwe. Byose byari bipanze ku buryo Perezida Ndayishimiye yobaye ahabwa amategeko y'ibyo akora, akaba ariyo mpamvu byatumye nawe akora ikosa rikomeye cyane rishobora gusigara ryangije ubuzima bwiwe, aho nyine yahise yiyumvira icyamukiza umukuru w'igihugu umuhisi Pierre Nkurunziza ariho yatuma isumo mu gihugu ca Tanzania akayiha Nkurunziza, bikarangira Nkurunziza acikanye. None ubu ngubu aho ibintu bigeze, aho abarundi sinzi bamaze kumenya ko Perezida Evariste Ndayishimiye yagize uruhara rukomeye cyane mu rupfu rw'umuhisi Pierre Nkurunziza, benshi batanguye gusaba ko nawe yafatwa agapfungwa, kuko ntibyumvikana ukuntu yoba yarapfunze General Arenga Bunyoni amwagirije ko yagerageje kumugandagura ariko ntanabikore, ariko we waba warabikoze kandi akabigeraho. Ntibyumvikana ukuntu we adafatwa ngo apfungwe. Akaba ariyo mpamvu nyine abamurwanya biganjemo abavuga ko bari mu iragi ry'umuhisi Petero Nkurunziza bariko barakora ibishoboka byose kugira ngo nawe afatwe apfungwe, nawe ajye kubaho nk'uko nyine yashatse ko General Arenga Bunyoni abaho, kuko General Evariste Ndayishimiye ariko arahura n'ingorane zikomeye cyane, kandi ariko arahura n'ingorane zikomeye cyane kubera ibyo yakoze nyine, aho benshi babona ko yakoze ikosa rikomeye cyane ryo kugandagura umukuru w'igihugu. Perezida Nkurunziza amaze gusandaba, ikarata yari ihindutse, naho ibihangange bitashotse bibibona, naho yubahirije ibyo yavuganye n'umuhisi Perezida Evariste Ndayishimiye, yagumye agerageza kwigobotora uwo mutego bamushizemo. Inzira ya mbere yatoye yabaye iyo kugara amariba y'amafaranga ya bamwe mu bihangange, cyane cyane General Bunyoni yaboneka nk'uwo bahanganye, aho Ndayishimiye yafashe nk'ingingo zo guhagarika amasezerano yo gucukura ubutare, guhagarika sosiyete yakora za pasiporo muri pafe, gusubiramwo ibijanye n'ingene igitoro ciza mu gihugu, kubanza guhagarika urudandaza rw'abakenyezi mu bihugu by'Abarabu. Ibi bintu byose byari byinjiriza amamereredi menshi cyane akarwi k'ibihanganye kari gahanganye n'umukuru w'igihugu, kandi n'ubu kakaba gihanganye n'umukuru w'igihugu kagiye gukoresha ibishoboka byose kugira ngo kamutembagaze ku butegetsi. Amajambo yose yavuzwe yo kurwanya ibiturire yafashwe nk'aka yo kubaburabuza ako karwi. Ikindi Perezida Ndayishimiye yakoze kwabaye kwigizayo buhoro buhoro abakoranye na Nkurunziza mu biro by'umukuru w'igihugu n'ahandi. Agitangura wamengo ntazoba komakoma, ariko yagiye arakuramwo umwe, none ubu abatari bake baragiye. Ndayishimiye yazanye abiwe. Ingaruka yabyo nuko urunani rw'abamurwaniriza mu butegetsi narwo rwabaye runini cyane, kuko murabona ibibazo byinshi biri mu gihugu, byose biriko biraterwa n'urunani rw'abarwanya Perezida Evariste Ndayishimiye rwabaye rwinshi, kuko muri no minsi biragoye kumenya umugenzi wa Perezida Evariste Ndayishimiye, kuko akarwi yarwanye nako canke se akirwana nako ni akarwi gakomeye cyane, kandi ni akarwi gafise ingufu nyinshi cyane, ku buryo umwanya n'umwanya ibara rishobora kugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi, kuko bakimara kumenya ko General Evariste Ndayishimiye yagize uruhara rukomeye cyane mu rupfu rw'umuhisi Petero Nkurunziza, yabaye ikarita ikomeye cyane bagiye gukoresha kugira ngo bamukore ku butegetsi banamufunge, aho bariko baravuga ko bitumvikana ukungene Perezida Evariste Ndayishimiye yapfunze General Arenga Bunyoni amwagiriza ko yashatse kumugandagura mu gihe
we wabishatse akanabikora we akidegembya, akaba ari ko mpamvu bariko barakutegura amakosa 12 yo kugira ngo bazakureho perezida Evariste Ndayishimiye kandi bereke abarundi bose ko ari umuntu adashobotse, ari umuntu wahemukiye igihugu. Byose bikaba biriko birategurwa na Ndikuriyo, umunyamabanga mukuru w'umugambwe ku butegetsi, afatikanije n'abandi bajenerali bakomeye cyane bahombeye mu mpinduka perezida Evariste Ndayishimiye yagiye akora kuva yashika ku butegetsi. Amakuru dufise yo mwibanga avuga ko akarigwi kabiyita ko bari bagendera irage rya Nkurunziza kari karateguye amakosa 12 yo kwagiriza perezida Ndayishimiye. Ayo makosa agaruka cyane ku guhemukira urugamba rwa CNDD-FDD n'irage rya Nkurunziza, kumena amabanga no kwifatanya n'abanzi. Abagize ako karwi bagiriza kandi Ndayishimiye ko abakengera. Aho niho Ndayishimiye yaronka amakuru ko umugambi wo kumutembagaza ugeze kure, nawe nyine akora ibishoboka byose abogoza abo yitaga bamaconco, ariko naho yababogoje yasanze yaritaye kuri songoye kandi yasanze yaritaye mu mugozi ukomeye cyane, kuko kuva aho akure mu mabanga generali arenge mu bunyoni akanamupfunga, ariko arahura n'ingorane zikomeye cyane kandi abamurwanya bagiye bagirushirizaho kugira ingufu ndetse barushaho no gukora cyane, kuko bose bahise babona ko niba yubahutse generali arenge mu bunyoni atanumwe azigera atinya. Akaba ariyo mpamvu bari gukora ibishoboka byose kugira ngo bamukubite hasi, ariko dosiye y'urupfu rw'umuhisi Petero Nkurunziza ikaba yaraje iba imbarutso ikomeye cyane, kandi benshi bakabona ko perezida Evariste Ndayishimiye adashobora kuyirenga. Kuva generali Bunyoni abogojwe amaso yose ari kuri Reveriyano Ndikuriyo ntatinya kwerekana ko ashobora kuvuga ibitandukanye na Ndayishimiye kandi ko adashigikiye ingingo z'umukuru w'igihugu cyane cyane zihana abasuma. Ubu Reveriyano Ndikuriyo aboneka nka kizigenza w'abavuga ko bari mu irage rya Nkurunziza kandi babona ko babangamiwe. Abo basigaye bibihaye akazina k'abaporo abarwanye muri CNDD-FDD. Perezida Ndayishimiye yaratahuye ko ataho azogera adafise umugambwe mu minwe, ariko asanga Reveriyano Ndikuriyo nawe yarafashe ikibanza kinini ku buryo kumukura bishobora guhungabanya umugambwe wose. Mu ruhande rwa Ndayishimiye hariho abashaka ko Ndikuriyo akurwa uko bigenda kose, hakaba n'abibaza ko byoba byiza bagiye buke buke ibyo kumwagiriza bakabiha umwanya. Ku ruhande rwiwe Reveriyano Ndikuriyo ntarota kurekura umugambwe, ahubwo we avuga ko byanze bikunze agomba gukora ibishoboka byose akirukana umuntu uri urahemukira umugambwe, ndetse akakora ibishoboka byose kugira ngo amatora ari imbere ya 2027 nawe azagere ari kwitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu, kuko nawe aragishaka. Ibinyegezwa ni byinshi mu bitandukanya Evariste Ndayishimiye na Reveriyano Ndikuriyo, ariko igihambaye rwose batazigira bavuga ko nuko bose batanguye gushinga ijisho ku matora y'umukuru w'igihugu ya 2027. Uzoba agaba umugambwe by'ukuri niwe azitoza. Perezida Ndayishimiye arazi ko adafise umugambwe atokwitoza mu kiringo ca kabiri. Reveriyano Ndikuriyo nawe arabona ko yashobora gushikirwa kurongora igihugu hamwe yo kumana neza umugambwe gushika muri 2027. Ariko rero naho bimeze gutyo, ibyo bahurira ko nabyo si bitoye. Ico bita gukomeza systeme babanje gukumira abo bita abakeba. Ibi byose biriko birakorwa kugira ngo bashikore ibishoboka byose amaze bacafuze ubutegetsi bwa perezida Evariste Ndayishimiye, ariko abarundi batari bajye akaba ari bo bariko barabigenderamo, kuko intambara y'ibihangange iriko iraba nga mu gihugu cy'u Burundi niyo ituma ubutunzi bwarazingamitswe, kubera ko abategetsi aho kugira ngo bakore imigambi itunganyiriza abanyagihugu bibereye mu njyane zidahera. Akaba ariyo mpamvu abarundi bari mu ngorane zikomeye cyane, ariko byose bikaba biriko birakorwa kugira ngo barwanye perezida Evariste Ndayishimiye. Hakaba ari n'amakuru yamaze kudushikira ko akarwi kazaturukesha generali arenge mu bunyoni kamaze kwitegura kandi kamaze kugumya amagabo. Ibyo byose nyine bikaba biriko birategurwa n'abavuga ko bari mu irage ry'umuhisi Petero Nkurunziza bashaka kwereka perezida Evariste Ndayishimiye ko ataco ashoboye, ko ataho ashobora gushikana igihugu cy'u Burundi, nk'uko n'abarundi batari bake kubera ingorane z'ubutunzi ziri ngaha mu gihugu cy'u Burundi bamaze iminsi bidogera mu butegetsi bwa perezida Evariste Ndayishimiye, bakavuga ko igihe cyari kigeze kugira ngo babusezerere. Banywanyi bacu ni ngaha duce dusozerera amakuru uko abateguriye mu kandi kanya kari buze andi makuru ahambaye cyane turiko turabatohoreza. Wowe ico usabwa nta kindi no gupyonda kuri sabone kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.